Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nobonesha kuri yacu rino yanyu muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka ko biriko biravugwa cane cane muri politike y'igihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka kuvyemejwe n'inama nkenguzamateka. Tubibutse kandi ko inama nkenguzamateka yemeza ivyo inama nshingamateka yamaze kwiga ko. Perezida Varisito Ndayishimiye yaragennye kandi amazina abiri y'abacamanza bashasha ba sentare ijejwe kubahiriza ivy'ibwirizwa shingiro. Twibutse ko ababwirizwa shingiro n'ubundi ari bo cane cane baba bafise mu minwe ikibazo c'amatora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo rero bemejwe n'umukuru w'igihugu, ayo mazina yaciye yarungika imbere y'inama nkenguzamateka. Nyuma inama nkenguzamateka nayo ica irabemeza gusa vyavuye mu nama nshingamateka. Gusa ko tubabwira ivy'irigenwa ry'aba bompi, reka tubanze tubabwire ivyuko iviriko biravugwa ko n'ubundi amatora yo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yoba yageze mu Burundi. Ngo ni intambara idasanzwe ku bakandida bari muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Tubibutse ko Perezida Varisito Ndayishimiye asigaye afitaniye imigenderanire idasanzwe n'umukuru w'igihugu ca Kongo, kuko no kuwa gatandatu w'indwi iheze barahuye mw'ibanga ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye I Bujumbura. Mu nyuma Perezida w'igihugu ca Kongo aca asubira inyuma. Twara rero turonsa amakuru, turonsa ubutumwa buvuga ko hari abanyeshuri b'Abakongomani bava muri Uvira ariko biga mu Burundi baraye bafashwe n'igipolisi kw'ibarabara rya 14 muri quartier Cibitoke mu gihe bari baje kumviriza uwitwa Simba Dodu Fisto ariko yitoreza umushingamateka muri Kongo. Ubwo butumwa bukavuga ko abapolisi baje habereye iyo nama barahagarika bamwe mu banyeshuri bayitavye. Ubwo butumwa bukavuga kandi ko bamwe muri abo banyeshuri baraye mu gasho. Gusa ico tutararonka co ni umuco kubitigiri n'amazina yabo boba baraye bafashwe be n'agasho boba barayemwo. Simba Dodu Fiso hazwi nk'umugiraneza ava mu gisagara ca Uvira mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, akaba ariko yitoza ku bushingamateka ku rwego rw'igihugu, ni ku rwego rw'intara ya Sud Kivu. Akaba aserukira kandi Moise Katumbi umurwizatunga mu gihugu ca Kongo, ahanganye na Perezida Antoine Felix Tshisekedi mu matora y'umukuru w'igihugu ca Kongo azaba mu ndwi iza. Mu gihe Perezida Varisito Ndayishimiye we asanzwe afitaniye amasezerano na Felix Tshisekedi, tukaba tutazi ko gupfunga abanyeshuri bashigikiye Moise Katumbi vyoba bifise ico bipfana nuko ubutegetsi bw'u Burundi bufise aho buhengamiye. Tugiye kugaruka kandi kuri aya mazina yatanzwe n'umukuru w'igihugu nyenicobero Varisito Ndayishimiye ayarungikira inama nshingamateka, yiga ko yarungikira inama nkenguzamateka nayo ica irayemeza. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Uyasangiza kandi bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. Numuhuza TV mwayikaze mwidonido yano makuru. Inama nkenguzamateka kandi yemeje amazina abiri y'abacamanza bashasha ba sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Ayo mazina yarungitswe na Perezida Varisito Ndayishimiye. Abemejwe akaba ari Jean Anastase Hicu Burundi, yakaba yahora mu murwi ujejwe amatora Seni Bena George Bigirimana. Uyu wa kabiri we ntaho tumuzi cane, ariko Jean Anastase Hicu Burundi we arazwi cane. Uyu Jean Anastase Hicu Burundi arazwi rwose ku mbuga ngurukana bumenyi, akunze kuboneka ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, ariko aratuka abantu cane cane abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kubwiwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni banyagupfa. Twarabonye kenshi yiyamiriza iyo umunywanyi wa seneri aramutse anyurujwe. Abonye ubu babajije ivyiwe yace yihutira kumwita umwasi w'igihugu. Vyaramwankira kwihangana na gato yabonye ubutumwa butabariza uwagiriwe nabi n'ubutegetsi. Bumwe mu turero twashoboye kwisomera naho yariko haratuka umumenyesha amakuru Frank Kaze, yumvise ko ari umuhutu kose yishwe mu mwaka w'1972. Uyu Jean Anastase Hicu Burundi ntashobora gutahura ko impfuvyi zo muri uwo mwaka
imfuvyi yo muri uwo mwaka idakorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD yaramututse aramugotsa ngo ntagira ubwoba arakoreshwa. Akandi karorero naho atuka umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu kubera yari ahejeje kwerekana ingene amakuru y'Iwacu ku nyigisho z'amacakubiri zahora zitangwa na Kenny Claude Nduwimana yatumye Kenny Claude Nduwimana yirukanwa mu murwi w'abamenyeshamakuru bakorana no mu murwi Severi. Jean Anastase Hicuburundi yarifatiye mu gahango umuyobozi wa Iwacu Antoine Kaburahe amwita umuteye isoni, ashiramwo imvugo ziryanisha abarundi, anemeza ko iyirukanwa rya Kenny Claude Nduwimana kari agakosa ka Severi ko yategezwa kugarukanwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 mu gihe yari muri Seni, Jean Anastase Hicuburundi yavuze ko hategerezwa gukorwa ibishoboka ibinyamakuru vyigenga bigatuzwa. Kubwiwe ivyo binyamakuru nizo zatumye umugambwe wabo CNDD-FDD habamwo abiyonkora bakiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza bita abafonderi. Jean Anastase Hicuburundi akaba yagiriza ibinyamakuru vyigenga amabi yose yashikiye igihugu. Uyu rero akaba agenywe inyuma ya Prosper Ntahorwamiye aheruka kugenwa ngo arongore Seni, kandi yari umuvugizi wa leta. Ni ukuvuga ko umuntu azwi neza ku ruhande akorera mu bazoja mu matora. Nico kimwe n'ikinwa rya Sylvestre Nyandwi muri Seni, mu gihe azwi amabi yakoreye abo mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Bikaba vyumvikana ko ngo igena ryaba abategetsi bakomeye bagena abantu bazwi ko badahuye n'amabanga babarungikamwo. Mu bihugu vyisoneye umucamanza bashira muri sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro aba ari nta makemwa, umuntu w'umushinga nta yitonda azwi ko atahengamiye muri politike, ni umuntu ashobora kandi kubera icitegererezo abandi. Mu kugena mu rwego nk'urwo umuntu yirirwa yarerekana urwanko rw'amoko, umuntu adatahura uburenganzira bw'abarundi buvuzwe n'ibwirizwa shingiro, ngo ni ikimenyetso ko uwamugenye adakeneye ko aja gutunganiriza abarundi bose. Iyi ni sentare ifise ijambo rya nyuma mu matati y'amatora, ngo nimba umuntu azobona ko arenganijwe na Sylvestre Nyandwi agaca aja kwitura Jean Anastase Hicuburundi, urugendo rwa demokarasi rwo ruracari rurerure. Perezida ngahora arira kubera abacamanza barenganya, ahora ashavura akavuga amajambo aremereye kubera abakozi ba leta badatunganiriza abarundi, ariko hageze kugena mu mabanga akomeye agahitamwo abazi neza ko bazokora ivyo avuga ngo aranka. Hari benshi bavuga ko kimwe mu vyerekana umukuru w'igihugu ikimurimwo ari agaciro k'abantu agena mu mabanga akomeye ngo bamufashe. Abo rero ngo nibo koko baba bahuye n'ivyiyumviro vyiwe. Uyu rero ari Jean Anastase Hicuburundi yagenywe muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bakavuga ko igena ryoba rizatera ibibazo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu yandi makuru kandi Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe PARCEM ati bibaye ngombwa n'abanyamahanga nibahabwa uburenganzira bwo kwinjiza igitoro mu Burundi. Mu gihe Uburundi buriko buraca mu bihe bitoroshe bituruka ku ikena ry'igitoro, ishirahamwe PARCEM ryiyemereje guhimiriza abarundi no guhindura ingendo, ribona ko ivyo kwinjiza igitoro mu Burundi bikwiye gukorwa mu buryo bwa kinyamwuga, bakabiha abantu babishoboye kandi babizi naho boba ari abanyamahanga. Ku bwa Faustin Ndikumana ngo kenshi usanga babanza kubaza uwugomba kuzana igitoro uwo ari we n'ico yamaze. Ariko ngo ivyo leta ikwiye kubirengera, ahubwo igashiraho umurwi w'abahinga batandukanye hamwe n'abasanzwe bafise uburambe muri ico gisata kugira ngo baterere leta ivyumviro ku bijanye n'icokorwa. Ivyo ngo yoba imwe mu nyishu zotuma ingaruka ziva ku ibura ry'igitoro zigabanuka. Ikindi kandi ngo coshoboka muri iki gihe Uburundi bwagirizwa ko muri leta harimwo abanyonora ubutunzi bw'igihugu, gukoba gukurikirana neza itunga ry'igihugu rigacungerwa neza kandi rigakoreshwa ico ryagenewe ku buryo amakungu asubira kwizera Uburundi. Ivyo rero ngo biri mu vyotuma leta biyorohera gusaba ingurane yihuta mu bihugu bibanyi canke mu mashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo amafaranga y'agaciro ari mu bubiko yongera ave ku ndwi zibiri aje ku mezi 3. Ariko agasaba leta ko yohumuriza abarundi kuri ico kibazo, akavuga n'ibiriko birakorwa kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti. Aya rero niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya, fyonde subscribe canke s'abone
niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza usangize kandi n'amakuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo batuja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV. Imana ibahezagire.